Abalewi igice ca 16. Ivyagezwe vyo ku munsi mukuru w'impongano. Uhoraho abarira Mose hanyuma yo gupfa kwa b'abana ba Aroni bompi, hamwe bigera hafi imbere y'Uhoraho bakagwaho. Uhoraho abarira Mose ati, barira Aroni mukuru wawe yoye kwama yinjira igihe yigombeye cose ngo aja hera, hirya ya ca gihuzu kikinze, imbere ya wa mutemere wo guhongerako urumitse kuri ya sandugu hejuru, kugira ngo ntapfe, kuko nzoserukira kuri uwo mutemere wo guhongerako ndi muri ca gicu. Aroni uku abe ariko azogenza mu kwinjira ahera, aze yabire imasa y'umukangara y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha n'imfizi y'intama y'ikimazi cyo konswa, yambare yakanzo yejejwe yeraderere na ryabutura ryiwe ryeraderere, aryambike ubwambure bwiwe, akenyeze wa mukanda weraderere, yambare na ca gitambara ceraderere mu mutwe. Iyo niyo myambaro yejejwe. Nuko abanze kwiyuhagira aheze ayambare, maze yake ikoraniro ry'Abisirayeli amasuguru abiri y'impene kuba ikimazi cyo gutangirwa ibyaha n'imfizi y'intama kuba ikimazi cyo konswa. Aroni aheze yigize hafi y'amasa y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha yo kwitangirira kw'impongano bo n'urugo rwiwe, maze azane za mpene zompi azihagarika imbere yanje ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aroni aheze apfindire izo mpene zompi ubufindo bumwe bwerekane iyanje, ubundi bwerekane iyo gusendwa, maze yigize hafi iyo mpene yerekanywe n'ubufindo ko ari iyanje, ayigerere kuba ikimazi cyo gutangirwa ibyaha. Ariko imwe yerekanywe ko ari iyo gusendwa ihagarikwe imbere yanje ikidora, kugira ngo yaturirwe kw'ibyaha, irungikwe kuba iyo gusenderwa mu bugaragwa. Aroni aheze yigize hafi y'amasa y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha yo kwitangirira kw'impongano bo n'urugo rwiwe, akerere iyo masa y'ikimazi c'ibyaha yitangiriye, yabira icotero, acuzuza amakara y'umuriro akuye ku gicaniro aho nyene imbere yanje, agende yujuje amashi imibavu iseye igogoye y'ibintu bimoga, abyinjize hirya ya ca gihuzu. Iyo mibavu ayishire kuri uwo muriro aho nyene imbere yanje, kugira ngo umwotsi w'iyo mibavu utwikire wa mutemere wo guhongerako uri hejuru ya bya bishinga intahe, kugira ngo ntapfe. Kandi yabire ku maraso ya ya masa ayacucagize urutoke kuri uyo mutemere wo guhongerako ku ruhande rw'iburasirazuba, ateko yacucagize urutoke nyene imbere y'iyo ntebe ibihetangabo ndwi. Aheze akerere ya mpene y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha by'abantu, yinjirana amaraso yayo hirya ya ca gihuzu, ayagenze nk'uko yagenje amaraso ya ya masa, ayacucagire kuri wa mutemere wo guhongerako bo n'imbere yawo. Uko niko azoba atangiriye ahera impongano kubw'ubuhumane bw'Abisirayeli no kubw'ibicumuro byabo n'ibyaha byabo byose, kandi aba ariko agerera n'ihema ry'ibonaniro riri hagati yabo mu buhumane bwabo. Ntihaze hagire umuntu n'umwe agera mu ihema ry'ibonaniro igihe Aroni yinjira ahera kubatangira impongano, gushitsa hazoba asohokeye amaze kwitangira impongano ubwiwe be n'urugo rwiwe, no kuyitangira ishengero ryose ry'Abisirayeli. Nuko asohotse aheza aje ku gicaniro aho nyene imbere yanje, agitangirira impongano, yabire ku maraso ya ya masa no ku ya mpene, ayasige ku mahembe y'ico gicaniro impande zose. Aheze
ayicucagire ko ayo maraso n'urutoke rwiwe ibihetangabondwi agihumanure aceze kugira ngo kive kubuhumane bw'Abisirayeli. Niyaheza gutangira ahera impongano be n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro aheze yigize hafi ya mpene ikidora, uwo Aroni aheze arambike ibiganza byiwe byompi mu ruhanga rw'iyo mpene idora, ayaturire ko ibigabitanyo by'Abisirayeli byose n'ibicumura byabo byose n'ibyaha byabo byose abiremeke mu ruhanga rw'iyo mpene, ayiha umuntu yari yibangikanije ayijane mu bugaragwa. Iyo mpene igende yikoreye ibigabitanyo byabo byose ibijane ahataba abantu, uwo muntu ayishiburire mu bugaragwa. Aroni yinjire mu ihema ry'ibonaniro, yambure ya myambaro yera derere iyo yari yambaye igihe yinjira hera ayisigeyo, aheze yiyuhagirira ahantu hera, yambara imyambaro yahorana, asohoke yitangira ikimaze ciwe ubwiwe cyo koswa, atangire n'abantu icabo, yihongere ubwiwe ahongere n'abantu. Kandi ibinure bya cakimazi cyatangiwe ibyaha abyosereze ku gicaniro, uwagiye gushibura ya mpene yasenzwe amesura impuzu ziwe yiyuhagire abone kugaruka aho mushagaje. Kandi ibya ya mata y'ikimazi cyatangiwe ibyaha n'ibya ya mpene y'ikimazi cyatangiwe ibyaha nyene, bimwe amaraso yabyo yinjijwe ahera kuba impongano, babiterure babijane inyuma yaho mushagaje, baturire insato zabyo n'inyama zabyo n'amayezi yabyo. Kandi uwabituriye amesura impuzu ziwe yiyuhagire abone kugaruka aho mushagaje. Ibi bize bibabera icyagizo c'intava mu kwezi kw'indwi ku munsi wako w'icumi, muze mwame mwibabaza, ntihaze hagire ugira igikorwa awukorako, naho yoba imvukira cyangwa umunyamahanga haba muri mwebwe, kuko kuri uwo munsi ariho muzotangirwa impongano kugira ngo muhumanurwe, nuko muzoba muhumanuwe ibyaha byanyu byose imbere yanje, jewe Uhoraho. Uwo munsi uze wame wabera isabato yo kuruhuka bihebuje, muze mwame mwibabaza ko ico ni cyagizo c'intava. Kandi umuherezi azorobanuzwa amavuta akarobanurirwa ubuherezi mu gishingo ca se, azaba ari we abatangira impongano yambaye ya myambaro yera derere, ariyo myambaro yejejwe, adatanga impongano yahera cane n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, atange n'iy'abaherezi n'iyikoraniro ry'abantu bose. Ico kize kibabere icagezwe c'intava yuko azokwama atangira Abisirayeli impongano kubw'ibyaha byabo byose rimwe gusa uko umwaka utashe. Nuko Aroni agenza nk'uko Uhoraho yabariye Mose.